abanyeshuri bazobarushije abandi bazoronka ubushimwe bw'ibintu bitandukanye, amashini nyabwonko, telefone ngendanwa imwe yagutse bitwa tablet canke telefone zindi Android, impapuro z'agaciro, titre financier n'amafaranga n'ibindi. Tugurura icese ihiganwa mpuzamakaminuza University Challenge umwaka wa 2026. Iryo higanwa rigamije guhimiriza no gukwiragiza mu gwaruka gwiga mu makaminuza atandukanye ubumenyi mu bijanye n'isoko ry'imitahe mu ntumbero yo gutegura Uburundi bw'ejo bugizwe n'abantu batahura neza ivy'iryo soko maze bifashe mu iterambere ry'igihugu. Kugira ngo isoko ry'imitahe rikore neza bisaba ko abantu barimenya bagatahura ibikorerwako n'ingene borivyaza umusaruro. Ni muri iyo ntumbero urwego rujeje gucungera isoko ry'imitahe mu Burundi ARMC muri uwo mugwi ugizwe n'ugwaruka rwashize ingufu nyinshi mu gukwiragiza ubwo bumenyi aribwo muri ubwo gwaruka aribwo Burundi bw'ejo, kandi twizera neza ko hazovamwo abafata ingingo muri kazoza, hazovamwo abanyamitahe eka n'abikorera utwabo. Ico gikorwa kikaba kiriko kirakogwa mu buryo bw'ihiganwa iswe University Challenge rizohuza abanyeshuri biga mu makaminuza atandukanye ari mu gihugu yaba ya leta canke ayikorera utwabo. Intumbero y'iryo higanwa ni iyihe? Iri higanwa University Challenge rizokongereza ubumenyi bw'ugwaruka mu bijanye n'isoko ry'imitahe. Nakaryo keza rero ko gutahura uruhara rwaryo mu guteza imbere uburyo bugezweho bwo gukwiragiza, bwo kwiziganiriza, bwo kwegeranya uburyo bufasha mu kurangura imigambi minini. Urwego rujejwe gucungera isoko ry'imitahe mu Burundi ARMC rushaka kandi gukangurira urwaruka rwo mu makaminuza kwitaho ibijanye n'ubutunzi, kubigirako ubushakashatsi kugira ngo muri kazoza bazofata ingingo zibereye mu bijanye n'ico gisata. Urwego ARMC rwaratunganije rero isekeza ryo kwigisha ibijanye n'isoko ry'imitahe mu makaminuza atandukanye, aho urwo rwego rwahereye mu makaminuza ari mu gihugu hagati n'ibisata vyayo, hagakurikira amakaminuza n'ibigo biyegukira biri mu gisagara ca Bujumbura. Muri iryo sekeza urwaruka rwarigishijwe ibi bikurikira: ingene isoko ry'imitahe rikora hamwe n'uruhara rwaryo mu butunzi bw'igihugu, abakorera ku isoko ry'imitahe, ibidandazwa dusanga ku isoko ry'imitahe, uruhara rw'urubuga rwo guhanahana impapuro ndangamutahe canke nyemezamitahe canke nyemezagaciro bose di Burundi, ingene umuntu yoja ku isoko ry'imitahe n'ivyo kwitondera, ingene ihiganwa University Challenge ritunganijwe. Iryo sekeza rero ryarerekanye ko urwaruka rufise inyota mu kumenya ivyerekeye isoko ry'imitahe hamwe n'ishaka ryo gutsinda mu higanwa University Challenge. Iryo higanwa rizogenda gute? Ihiganwa University Challenge rizoba mu bice bitandukanye. Abanyeshure biyandikishije canke bazokwiyandikisha gushika itariki 30 bahamagariwe kwitabira iryo higanwa hisunzwe ikirangamisi gikurikira: itariki 30 z'ukwezi k'umunani 2026 hazosozegwa iyandikishwa ku bashaka kwitabira iryo higanwa mu kwitegura n'ibibazo bizokurikira. Itariki 3 ukwezi kw'icenda 2026 guhera isaha 4 z'igitondo gushika isaha 6 do 10h midi, igice ca mbere c'ikibazo kizobera ku buhinga ngurukana bumenyi kizoca gikorwa. Bose bazokorera umwanya umwe, bahereze rimwe, kandi bahejeje bazoca baronka amanota yabo. Itariki 4 tuzado twege dutangaza, bazoba biyizi ngo tuzobatangaza abashoboye kubandanya mu gice gikurikira. Uwo munsi nyene barutanga ibikorwa abazoja mu gice ca kabiri bazokwandikako. Itariki 11 z'ukwezi kw'icenda 2026 tuzotanga ibisomwa bazoba bakoze
kugira ngo bisuzumwe ababa babikoze bazobageze ko babitanga bazofata umwanya ko baravyandika amatariki 11 bahejeje haca babitanga bose. Itariki 25 z'ukwicenda turatwegeranya twerekana abazoba batsinze muri iryo higanwa ry'inyandiko bazoca baja rero mu gice gishira icanyuma. Igice gishira icanyuma hamwe n'igice canyuma ntibizoba gikozwe ku buhinga ngurukana bumenyi, bizokogwa imbona nkubone icese. Tuzobamenyesha rero hanyuma ukuntu ivyo bice bibiri bizotunganya. Mu kwitabira ivyo bikorwa rero canke iryo higanwa, urwego RMC ruhamagariye urwaruka rwiga mu makaminuza atandukanye kutirengagiza ako karyo kugira ngo bongereze ubumenyi bwabo mu bijanye n'isoko ry'imitahe. Dusavye kandi abarongoye amakaminuza kubandanya baherekeza abanyeshuri barongoye no kubafasha kugira ngo bitegurire neza iryo higanwa, kanatsinda intumbero nyamukuru sukurushanwa gusa, ahubwo nukurondera ubumenyi bwihariye kugira ngo bashobore kubwifashisha ku isoko ry'imitahe. Nkuko amahiganwa yose arangwa n'agashimwe kuko abaho watsinze n'uwatsinzwe, hazobaho ubushimwe. Iruhande y'intumbero yo gutanga ubumenyi iri muri ico gikorwa, urwego RMC rwarabonye ko guha agaciro umwete, ubumenyi n'ubukerebutsi bw'abanyeshure bazorusha abandi muri iri higanwa rya University Challenge biciye mu kubabushimwe butandukanye. Abanyeshure bazobarushije abandi bazoronka ubushimwe bw'ibintu bitandukanye: amashini nyabwonko, telefone ngendanwa imwe yagutse bitwa tablet canke telefone zindi Android, impapuro z'agaciro, titre financier n'amafaranga n'ibindi. Igituma twashizemo impapuro z'agaciro ni kugira ngo igikorwa ntikibe gusa ihiganwa ryo gupima ubumenyi, ariko kandi kiba karyo ko gufasha abanyeshure kumenya no kurushirizaho kwitaho ibikorwa bikorerwa ku isoko ry'imitahe. Biciye muri ubwo bushimwe cyane cyane impapuro z'agaciro zizotangwa na RMC, iryo higanwa rifise intumbero yo gukangurira no kumenyereza urwaruka ubwo Burundi bw'ejo ingendo yo gukorera ku isoko ry'imitahe bakiri bato, gutyo bazoshobore kuba abaterera bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu mu gufata ingingo zibereye mu bijanye no gukorera ku isoko ry'imitahe. Turateye akamo rero abanyeshure bose biyandikishije n'abazokwiyandikisha muri iyi minsi n'igiye gukurikira ko bokora uko bashoboye kose, kuko uretse ubushimwe bazohabwa n'akaryo nkuko nabivuze keza ko kuronka ubumenyi buzobafasha mu vyigwa vyabo, mu kazi hamwe no mu bikorwa vyabo vya misi yose. Mfashe kano kanya rero ngo shimire cyane cyane abarongoye amakaminuza atandukanye bagize uruhara mu korohereza ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa vyo kwigisha no gukangurira abanyeshure ibijanye n'uko iryo soko ry'imitahe rikora, hamwe n'abanyeshure berekanye inyota n'umwete bidasanzwe vyo kurondera ubumenyi muri ico gikorwa cari kibagenewe. Urwego RMC rurashimira kandi abahuza bikorwa ku isoko ry'imitahe bari ngaha bifadikanije na RMC mu guteza imbere no kumenyekanisha isoko ry'imitahe mu Burundi. Twagira tumenyeshe ko biciye muri iri higanwa University Challenge ku bijanye n'isoko ry'imitahe 2026, urwego RMC rufise intumbero yo kugira uruhara mu gukomeza ingendo yo kumenya ibijanye n'isoko ry'imitahe mu rwaruka rw'u Burundi no kubategura kugira ngo bashobore gutahura neza ubu bundi buryo bwo kuronka imitahe no kurangura imigambi y'iterambere mu by'ubutunzi. Turizera ko inyigisho zijanye n'ivy'ubutunzi ari kimwe mu bikoresho byofasha abanyagihugu kugira uruhara mu guteza imbere isoko ry'imitahe rigakora neza kandi rifise ubushobozi bwo guteza imbere ubutunzi bw'u Burundi. Turateye akamo rero abanyeshuri mu makaminuza yaba ya leta canke abikorera utwabo mu Burundi kwitabira ku bwinshi rino higanwa. Banyakubahwa, ni kuri aya majambo urwego rujeje gucunga isoko ry'imitahe mu Burundi rutangaje icese iyugururwa ry'iri higanwa University Challenge ku bijanye n'isoko ry'imitahe 2026. Abari muri iri higanwa turifurije kuranirwa, tukanabipfuriza ko igikorwa kizogira uruhara rurama mu gukomeza ubumenyi mu bijanye n'isoko ry'imitahe mu Burundi
cyane cyane mu rwaruka rwacu abanyeshuri bose mu misata bitandukanye, abiga by'ubuvuzi, abiga ibiharuro, abiga geography, bose babirekuriwe. Isoko ry'imitahe ryuguriwe bose, saba economiste gusa. Nagira ndababwire ko benshi mu bashobora gukora ibikorwa bikomakomeye isoko ry'imitahe urasangamwo abize ibiharuro, urasangamwo abize physique. Ni kibazo cyo kubikunda no kubikurikirana no kubikora neza. Bose rero babirikuriwe kandi mwarabonye nk'ababikurikiranye ko twagiye mu kaminuza yose, amakaminuza y'intwazangabo, y'abapolisi, amakaminuza yigisha ibitandukanye. Rero bose abanyeshuri bose nta numwe yimiriwe. Mbere nibaza ko n'abanyeshuri ku ngazi zose abari muri lisanse no kuduga. Bavuze ati none tuzomenya gute yuko umunyeshuri aciyiga canke yahejeje canke atari umunyeshuri by'ukuri ka participe. Uri kuriyandikisha uzocubibona neza ko twafashe ingingo zose zishoboka kugira ngo ivyo bintu bishoboke. Kuko hariho impapuro dusaba zerekana neza yuko umuntu ari umunyeshuri by'ukuri yanditse kandi ariko ariga atari uwahevye canke uwahejeje. Mwumvise yuko kandi ata abanyeshuri biga mu makaminuza yo hanze barimo. Ni kugira ngo za ngingo twafata zotugoye kumenya neza canke gusuzuma mu gihe ari kaminuza yo hanze ahantu tutazi. Mugabo muri mu rugendo tuzobanya twiga n'abarundi biga hanze ntitwabahevye. Nk'umwaka uza tuzosubira twongere ko kandi kabijya kugira ngo twongere ko nabo nyene dushobora kubafasha nabo nyene gushobora kwitabira rino higanwa kuko nawe nabe n'igihugu n'abana b'u Burundi.